Umuriro ukomeye wadutse kuri uyu wa kabiri mu gitondo mw'isoko ya Kinindo iri kw'ibarabara ryitwa Avenue du Large muri komine Mugere mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Nkuko uwurongoye iyo soko hamwe n'abadandaza baraho babivuga, uwo muriro wadutse nk'isaha 4 n'igice mu gice kidandarizwamwo amamatelas. Waciye ugwira n'ingoga bituma abadandaza bagira ubwoba bwinshi. Igice c'isoko kidandarizwamwo amamatelas cahiye cose. Utuzu tw'ubudandaji hamwe n'ibibanza vyari hafi yaho harimwo abadandarizayo impuzu, ama-uniforme y'abanyeshure n'amashuka navyo vyashikiriwe n'uwo muriro, ariko igice kinini c'isoko kikaba cashoboye gukizwa kubera igikorwa c'abajejwe kuzimya umuriro hamwe n'abanyagihugu babafashije. Imodoka zitwara ibikoresho vyo kuzimya umuriro, abapolisi hamwe n'abasirikare bakoreshejwe mu kuzimya umuriro no gucungera umutekano. Mu gihe bamwe bariko baragwanya umuriro, abandi bariko barabuza abantu binjira mu bibanza vy'ubudandaji bitari bwafatwe n'umuriro. Abadandaza bemerewe kuhakura ibidandazwa n'abariko barerekana imfunguruzo z'aho bakorera. Ku badandaza n'amarira n'agahinda, bamwe bavuga ko batakaje ibidandazwa bari baraguze kw'ideni canke bakoresheje amahera bari basavye mu mabanki, ubu bagatinya ko batazoshobora kuyariha. Umushikiranganji w'ikigega ca leta Alandi Kumana ari kumwe na buramatari w'intara ya Bujumbura yashitse aho uwo muriro wadutse haciye umwanya muto. Yavuze ko leta izoraba ingingo zofatwa mu gufasha abashikiwe n'ivyo vyago, kandi hagakorwa amatohoza kugira hamenyekane icatumye uwo muriro waduka hamwe nabo baba bifisemwo uruhara. Mwomenya ko uwo muriro wadutse haciye iminsi 3 gusa hadutse uwundi muriro watikije amazu manini y'ubudandaji Ndayizamba na Parisien hagati mu gisagara ca Bujumbura. Kugeza ubu icatumye iyo miriro yaduka kikaba kitaramenyekana.